twama dutangura tugira duti ibihe vyiza kuri buri umwe wese agenda kwirikirana runo rubuga rwacu rwa YouTube. Nk'ibisanzwe uru rubuga rwacu rwiharije kubazanira ivyiza vy'igihugu nk'ivyo muba mwagiye mudusaba mu makomantere canke mwaratwandikiye tukagenda tubibaronderera. Uyu munsi tuje kwishura benshi mu bakonzi bacu badukwirikirana bagiye batubaza ati mushobora kutuzanira imigwi ishika kuri 10 ya mbere ndangakaranga yo mu Burundi. Benshi aho bagiye batubaza ati muzogende muyituronderera imigwi ya mbere ifise abakonzi benshi mu gihugu c'u Burundi, ndetse mutubarire n'ibikorwa batanguye gukora n'igihe batangurira. Ivyo twashoboye kuronka turaza kubibasangiza, ariko bimwe mutaza kumvamo ngaha nuko tutazoba twabirose. Ivyo murashobora kuba mubizi bimwe mugashobora kubisiga muri commentaire kugira natwe tubandanye twigana hamwe. Dushimira buri umwe wese agenda dukurikirana kuri no rubuga rwacu rwa YouTube, twongera tubwira umuntu wese yakoze subscribe kuri no channel yacu ya YouTube ko ari umuntu w'agaciro. Twongera duha ikaze na karibu ku bantu bashasha baje kuri no rubuga rwacu bashobora gukora subscribe kugira tuzohore tubana buri gihe. Ushobora gutanga n'iciyumviro muri commentaire kugira tuzohore tubana buri gihe. Tudatinze turagenda duhera ku mwanya wa gatanu tuja ku mwanya wa mbere mu migwi ndangakaranga dufise ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turagenda duhera ku mwanya wa gatanu. Mwanya wa gatanu mu migwi ya mbere mu gihugu c'u Burundi ifise abakunzi benshi. Twahasanze club izwi cyane nka Ihunja, niyo yafashe ku mwanya ugira gatanu. Ino club nayo ikaba neza na neza irangwa mu bintu bijanye no gutamba, kuririmba indirimbo zitandukanye. Ino club ikaba ari imwe mu maklub yamenyekanye cyane. Ikaba yamenyekanye nko ku ndirimbo izwi cyane yakunze kuba igaragara ku mbonesha kure zitandukanye zo muri kino gihugu cacu, ndetse igatsindira n'ibihembo bitandukanye nk'indirimbo izwi cyane nka Nguteramire. Nguteramire ikaba ari indirimbo yakunze kuba ikoreshwa mu mamanza atandukanye nk'ay'ubugeni n'ayandi atandukanye. Bongera baririmba n'indi ndirimbo yagira bica biracika bise Ndamiyamamuye, aho bavuga umuntu yariko arirukanwa cankwe bamwikura. Bararirimbye n'indi ndirimbo bise Ziratashe. Ino ndirimbo bikaba vyerekana ko yoba yavuga kubijanye n'inyana. Turagenda tubandanya ku mwanya ugira kane mu ma club culturel cankwe imigwi ikunze ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse ifise n'abakunzi benshi. Turahasanga ku mwanya wa kane umugwi uzwi cyane nka Club Intatana. Uno mugwi Intatana ukaba wavutse mu mwaka wa 2009, ukaba ugizwe n'abatamba ingoma, abavyinnyi n'abaririmbyi. Uno mugwi ukaba wamenyekanye mu gihugu cose, ukagira imigwi itandukanye mu gihugu, aho no mugwi wakunze kumenyekana nko ku ndirimbo z'ubugeni. Uno mugwi ukaba wagiye kubaho kugira ushobore kugira inyigisho zitandukanye nk'izo kwigisha ugwaruka ibijanye n'akaranga k'igihugu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Indirimbo zabo zagiye zirakundwa cyane, nk'indirimbo bise Ntunyime. Ino ndirimbo Ntunyime ikaba yakunze kuba ivuzwa mu manza zitandukanye ndetse no ku masamirizi y'igihugu. Yongera irakoreshwa cyane no ku mbuga nkoranyambaga muri ico gihe ndetse n'ubu. Bongera bakora n'indirimbo yakunze cyane bise Vugana. Ino ndirimbo ikaba ishingiye ku migenzo n'imico n'akaranga k'u Burundi, ikaba nayo ari imwe mu ndirimbo yatumye bamenyekana gose. Turagenda tubandanya ku mwanya ugira gatatu. Ku mwanya ugira gatatu turasanga Association Culturelle Intahemuka. Uno mugwi ukaza mu migwi ya mbere mu gihugu c'u Burundi ufise abakunzi benshi cyane. Uno mugwi ukagenda ugira amashami atandukanye mu gihugu cacu c'u Burundi nka cose, guhera Bujumbura gushika mu ntara hagati. Ku ncuro ya mbere tariki ya 31 z'ukwezi k'umunani 2024 yitegurira igiteramo icita Igihungurabaye. Ico giteramo kikaba cakunze n'abantu benshi, aho kino giteramo cagiyemwo abantu gushika naho abantu bamwe babura aho baja, maze abamateka ya mbere kuri Association Culturelle Intahemuka. Aba bakaba bakunzwe ku ndirimbo nyinshi zitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Aba bakaba bakunze kuba bagaragara mu biteramo vyinshi bitandukanye vy'igihugu ndetse n'ivyo hanze y'igihugu. Turagenda tubandanya ku mwanya wa kabiri. Imbere yuko tubandanya ku mwanya wa kabiri kuza gushika ku mwanya wa mbere, tubibutsa ko abantu bashasha mushobora gukora subscribe kugira tuzohore tubana buri gihe. Twongera dushimira n'abantu tubana buri munsi. Turagenda tuja ku mwanya ugira kabiri. Ku mwanya ugira kabiri turahasanga igiti kiturirwa Troupe Amagaba. Tukaba ku masoko yacu tukaba tubona ko
uwo bavutse mu myaka ya 2014 ariko watanguye kugaragara mu mwaka w'ibihumbi 2016. Troupe Amagaba ikaba yatanguye kumenyekana ku ndirimbo yabo ya mbere bise Umurundi. Ino ndirimbo ikaba yagiye kubagira abantu badasanzwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Troupe Amagaba ikaba irimwo imigwi itandukanye, hakaba harimwo abaririmbyi, ikagira abavuzi b'ingoma, ikagira n'abatamvyi. Ino Troupe Amagaba ikaba yatanguye irimwo abasore bakeyi cyane, ariko bakaba bagiye biyongera polepole. Ubu urugezo baba bagezeko bakaba bageze ku rugezo rwaho bagenda guserukira igihugu, aho indege bamaze kuyifata nka bisi. Ubu bakaba bagenda ibihugu bitandukanye, aho bagiye batsindira ubushimwe bwinshi butandukanye mu bihugu vyo ku isi, bakagenda baduza idarapo mu bihugu bitandukanye, aho bashitse isi yose yicara ikiga. Uno mugwi ukaba wagiye urakundwa n'abantu benshi cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse no ku isi yose. Uno mugwi ukaba uzwi cyane mu biteramo umaze gukora, nk'igiteramo bitiriye Umukozo Fest. Iki kikaba ari kimwe mu biteramo bakunze kuba bakora bikundwa n'abantu benshi. Turagenda tubandanya ku mwanya wa mbere mu migwi ya mbere ifise abakunzi benshi mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ku mwanya wa mbere turahasanga umugwi ndangakaranga uzwi cyane nka Abagumyabanga. Uno mugwi akaba ari wo mugwi wa mbere mu gihugu cy'u Burundi ufise abakunzi benshi cyane. Uno mugwi ukaba wavutse mu mwaka w'ibihumbi 2000, ariko ugenda kwemerwa n'amategeko itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi 2002. Utangurira neza na neza mu ntara ya Gitega muri lycée de Gitega. Ukaba watanguje n'ugwaruka rw'abaskuti, maze muri ico gihe ukundwa na bamwe mu banyeshure bari muri iyo lycée Gitega. Muri ico gihe uratangura gukura polepole kugeza uno munsi. Uno mugwi ukaba ufise abakunzi barenga 1000, ukagira amashami atandukanye mu gihugu ashika ku 9. Uno mugwi ukaba uzwi cyane kugira abakunzi benshi cyane. Uno mugwi ukagira n'izindi ndirimbo zitandukanye. Uno mugwi ukaba wiyemeje guteza imbere imico n'akaranga, kwigisha ugwaruka ibintu bitandukanye bijanye n'igihugu. Uno mugwi ukaba wagiye uronka ubushimwe bwinshi butandukanye. Turabashimiye mwe mwabanye natwe, mukomeze gukora subscribe kugira tuzohore tubana buri gihe, mwongera mubisangiza n'inshuti zanyu, mwongera mwibuka kugenda muduha ivyiyumviro muri commentaire, cankwe mugakora ibishoboka byose kugira tuzohore tubana buri gihe. Turabakunda, muri abantu bacu. Ciao ciao.